ukuvuga ngo witwa Xabi Alonso ivyo yavuze ku munsi aravuga yuko abakinyi biwe bamushigikiye kugeza muri kano kanya bamubwira batuti wowe Xabi Alonso tuko turagwanira gushaka ku kanyuma. Aravuga ati nimba ko turabona mu musaba utari kuragenda neza nuko muri equipe itwa Madrid hari ukuntu uvuga ngo turi mu bihe bibi. Ikirenze kuri ivyo navyo nuko dufise wanashaka n'imvune muri equipe itwa Real Madrid. Eko. Ikintu nari nkeneye abakinyi bitwa ba Real Madrid. Bababaje ibintu bitandukanye baravuga ati inyuma y'urukino baravuga ati bahire kumwitwa wanashaka abazaye ba Rodrigo Goes baravuga ati Rodrigo ne yavuze ati dushigikiye Xabi Alonso 100% turi kumwe nawe. Arongera avuga ati nakubitwa Raul Aseso yaraza aravuga ati turi kumwe na Xabi Alonso kugeza ku rupfu. Yongera aragaruka aravuga ati Xabi Alonso siwe mu munyamakosa twese tubifizemwo uruhara. Tibokuru twanyengera aragaruka aravuga ati ntabwo tubona ko runo rukino rwari rwo kugupima Xabi Alonso ekada twese turi nyuma yiwe. Arakoze cyane yavuze neza sigoro kino kumupima. Jide Bellingham aravuga ati turashigikiye bimwe vy'imva mutima Amenyereza yitwa Xabi Alonso. Ati kandi fitanye mubano mwiza n'uwitwa Xabi Alonso. Aya majambo nako ndavuga. Nari nkeneye neza nako yadukurikirana bumve ivyo yitwa Xabi Alonso karavuga bumve kandi abakiyi batandukanye bino equipe itwa Madrid beko ravuga shirako kandi nabo bafana b'ikipe itwa Madrid barabona yuko barashaka Xabi Alonso yoshaka kuba muri equipe itwa Madrid. Ego. Ikibazo mfise ko no munsi witwa Debokuru twene yavuze neza aravuga ngo sigorukire gupima Xabi Alonso. Ese kuno munsi ko twumvise equipe itwa Madrid yamaze kuvuga ngo Xabi Alonso ntabwo agiye kuba ari karava muri equipe yitwa Madrid atabwo Xabi Alonso arabandanya amenyeza equipe yitwa Madrid. Kazo mfise Robert kiravuga ngo mbega Xabi Alonso cyari cyogiye cyo gushobora kuvuga ko Xabi Alonso yogwa muri equipe yitwa Madrid kubgawe kuko twabigarutse turavuga Xabi Alonso amakosa akora turavuga ibitandukanye ariko twisunze urukino rwo ku munsi w'ejo eske Xabi Alonso tuba cyo gicuguma muri equipe yitwa Madrid canke buno buyobozi bwa Real Madrid usanga urongo n'uwitwa Florentino Perez bwagombe gukora ikintu cyo gupendereya muri meza Xabi Alonso kubgawe Xabi Alonso yarakwiye kuguma muri equipe yitwa Madrid canke cyo gije uvuga ngo Xabi Alonso sohoka muri equipe yitwa Madrid. Ireka bakubwira ngo muhini mushisha ngutera amabavu. Nico yibona mugano w'ikirundi. Yego. Uyu mugabo yava muri equipe ya Leverkusen aza muri equipe ya Madrid atafata muhini wisuka mushasha no yamutiye amabavu. Abasore kuvuga ivyo ngo Xabi nje nkunzi cyambo rya Tibokuru twati ino match Man City yo match yo kumupimira ko nka Xabi Alonso. Tumvikana ko urugero rwitumaze ko turubona buri wese yarubonye. Si Amenyereza bagitangaza muri tactique. Cyane. Hari abantu bashaka kwivangira muri bo bagasanga bagiye kubacanga ibintu babwirizwa kuba bikora mu buryo equipe bikoramwo bakaronka umusaruro. Amenyereza mi kinarakunda Ancelotti. Ancelotti yatanga liberté kuri mukinyi wese akabwira ngo uri Vinicius Junior uri umukinyi mwiza gino benka Vinicius Junior. Ibindi ndaza ko ndabihindura ereka umumenyereza bereye ajya kuri bande touche. Ubwa mbere kurusha imimenyerezo ijanye n'urukino ngene baruteguye. Icyo ni cyambere. Icya kabiri tegura aba 11 beza batangura mu kibuga bazuguha umusaruro. Icya gatatu menya ukuntu uza kurondera igitsindo mu gihe bagiye batanguje 11 mu kibuga byaki kuba vyanga. Icya kane menya ngene uza kudefanda igihe bagutsinze igitsindo. Igihe watsinze igitsindo kugira ngo uze gutakana atagera kuri atatu. Ivyo ni ibintu bigira kuri bino kumumenyereza muzima. Aciye ubwenge. Yes. Uno mugabo bita Xabi Alonso no mugabo ubwiwe yivangira bikiye hehe. We ashaka ibyo yiwe yipfuza abisundikire mu mukinyi kandi abikore ku abyipfuza mu gihe byanse ashaka urojita gusha ku ruhande. Kuri uno mugabo Ancelotti akubwira ngo numwana ndamuzi kakiri muto reka nzogerageza ndabe ngena zo kubagaruka mu bihe byiyo byiza ndavyuka twavyuka Vinicius Junior ama comportement yerekanye akavuga ngo numwana akiri muto nzokwanda mukasorenga ndabe ngena yo kwitwara neza akatankwije no rukino kuri Vinicius kitwara neza kuvuga ngo we yawo umupapa akaba ari umumenyereza icyarimwe abakinyi bagira abagenzi bakamenyana ariko n'umugabo na Thierry ari hari kintu agiye kuvuga aravuga ngo Xabi Alonso we ubwiwe ageze muri Madrid atangura kwigisha siko ibintu by'indero nuko nakinyi kwitwara gusumba ko kugisha kumenye gusumba ko yamenyereza umugwi yego akarageza kugira ngo abakinyi bo bamwubahe gusumba ko yavuga ngo reka nze kumenyereza equipe kugira ngo tondere umusaruro ujye bufise ubwoba iyo gutangura kuzana akantu ko kuvuga ngo
ngo mutegeza kunyubana kubera ko ubona ko na equipe buri kurajamwo ari equipe bikurusha n'izindi neza cyane muri ico gihe twabonye uko bita Xabi Alonso aje muri equipe ya FC Barcelona atangura kuvuga ngo buri mukinya tegeza kunyubaka yubahiriza amategeko yanje abarejanda ashira ku ruhande yibagira ko buriya kubaka vestiaire kintu cyambere kiza gutuma ubumenyereza canke uronka resultat nziza ko no kubwiza ukuri hari amakuru yavuga ko bafite nibibazo na Dani Carvajal agira nibibazo n'umugabo n'umusore umunyayirirwa bita nibibazo n'abaje Bellingham ariko bose ari ariko baradekarara baravuga ngo ikibazo si Xabi Alonso mbega nimba ikibazo atari Xabi Alonso ikibazo ninde mwebwe abakinyi sivyo nico bisiguye ivyo kuba baradekarara ngaho kuri mikozo mesha makuru nimba Xabi Alonso mu by'ukuri atari ikibazo mwebwe bakinyi mukinira Real Madrid mwe kibazo no kuvuga ngo urugero rwanyu nirubere gukinira umugwa Real Madrid byumvikana bamwe ni mu bamwe muri mwebwe baguriza ko bosoka muri equipe ya Real Madrid niko biri ariko nagize amakenga ndavuga ati bano bakinyi ba Real Madrid bashaka ko bavuza amajambo bagomba kwikura ko ahubwo bafise akantu kari mu mutwe wabo bavuga ati tugasohora akiri muri equipe yacu biroroshe kwinterpreta biroshe ko n'ikirundi bagiye ko bavuze mu gifaransa n'imbavuga mu cyongereza ariko twagize mu kirundi ibintu byumvikana nimba koko muri tactique z'umumenyereza mwebwe nk'abakinyi n'akatakizo kirimo siko wowe wamukinyi ukora iki kugira ngo uze kudefend umumenyereza wawe tactique karakwempoza ngo zize gutanga umusaruro mugeze tanze umusaruro bama bakubwira ngo muri football nta excuse zirimo iyo wowe wamukinyi utsinze baragushimira ati umukinyi ugitangaza ariko umumenyereza yatakaje byose ni kumumenyereza no kuvuga ngo nimba Madrid kira buri erezeri canke umusaruro ikibazo simwe bw'abakinyi ikibazo n'umumenyereza niko tiri ukuri kubivuga cyane vuga ikintu kimwe burya hari ikintu rimwe abakinyi bavuga nk'amahenda cuti kugira ngo aduhuma amaso kwiga abantu tuba turamupira maguru n'amenshi makuru bamwe batandukanye ni gute wasigurira umuntu afana Real Madrid ko ikibazo atari Xabi Alonso reka twemere ko umupira w'amaguru mu byerekeye no gati na kanovera watakaye kuko no kubwiza ukuri abakinyi Madrid yatunga si bajya ndikunda bara muri Madrid hari abakinyi batabwiza ko mu gihe ikipe urugero rwa Fran Garcia siko kwambarira jezi reka narabivuga nabisubiremwo umufana Madrid anyumve neza n'uwo bita Carreras bwo ngo umukinyi w'igitangaza so kwambarira jezi Real Madrid atangura mu kibuga Dani Ceballos umukinyi yakwiye ko muri Madrid yakwa muri za equipe zira za Rayo Vallecano kuko urugero rw'iwose kuko kwambarira jezi Amenyereza twakoze tuba Madrid twarabonye abakinyi bo bita Florentino Perez yazana mu gihe equipe ya Madrid barabakinyi beza mu makipe barimwo kujya wazanye kira Mbappe ukamuza muri Madrid akamukinyi w'igitangaza ira no muri Paris gitangaza niko Madrid yagura abakinyi yari equipe galactique ariko tuvugana ndibaza mbega we uyu iyi equipe ya Madrid irafise amafaranga ko ukuni kiragura igura abakinyi mengo siyo bakinyi babwizo kwa baruriya mwambaro kuko umukinyi mwiza w'igitangaza ari mu yindi equipe arazimbye ubu bakoresha akantu ko kuvuga ngo reka tuzane umukinyi yamaze amasezerano muri club yararimo neza cyane je ngiye kora nkacikumbura nkingi ndari muri equipe ya Madrid hashobora kuba hari ikibazo cy'amafaranga abwo no kubanira kwa Florentino Perez equipe itwara Madrid mu makipe no vuga ngo ubwe kuraba equipe injiza amafaranga buri mwaka uza gusanga ari iza mu makipe ya mbere buri mwaka ereka pona ridike nizo za FC Barcelona zirinza amafaranga ahubwo kuri fair play France bavuga ngo mbega amafaranga winjiza nayo kurasohora birangana tugiye kubalansa mu bitabo tuzosanga amafaranga ngana nta warengeje mbega ayo wasohoye ntiyabaye menshi gusumba winjije cyo cyo usanga bagiko bafatwa n'ije bita fair play finance ino equipe ya Madrid nimba ifise amafaranga wifuza William Saliba kuko utero $120 ukaja kwa Arsenal ukazana William Saliba ukamushika muri equipe ya Madrid ariko ukavuga ngo ndindire Saliba 2027 arangiza amasezerano ndamuzana muri equipe ya Madrid mbega Saliba wa 2027 azba kiri Saliba cyangwa azaba wundi muntu aba yakuze kuko umwaka yugenda uri kuranarangirira umukinyi nawe ivyo bakarerekana biteza ko biragabanuka burya utera umukinyi uvanga ukisi imyaka 20 ninga utera duga 30 canke 28 ho utera usubira inyuma gutera usubira imbere Saliba n'umwana kiri moto katuvyemera 20 ninga yari reka twibaze ku rugero imyaka tuyihoze hari abakinyi bashininga imyaka 30 ko abakinyi beza ku myaka 30 twababonye ariko kuri Saliba ku myaka 20 afise gushika 2027 twizera ko Saliba zoke akiri Saliba ari hamwe urugero kwasubiye inyuma ko twamenye ko Perez yagushatse saba yagushatse ahita kuzana bizoshe bigenda gute ico ngeweko ukuraza kugura abakinyi nubwo ngo utaravye kuri poste ibibazo office erega rimwe na rimwe twumve uri mugabo bita Xabi Alonso mbeka abakinya afise bobo nibitangaza hari ama elema amwe afise
meza n'ayandi waza kuraba ahari ugasanga ntacyo mufasha muri effective ariko acuvuga ngo mbega we Xabi Alonso nabo beza bamwe ufise muri effective yawe ko ukora bicarika ikibazo si wewe abakinyi nibareke guhenda abantu bareke kuba babira kumenyo baduhenda burya uri mu itangazamakuru cyangwa imbere y'abamesha makuru hari ikintu udashobora kudekara direct kuvuga ntushobora kudekara uvuga ngo Xabi Alonso ntubanye neza deja equipe ya Madrid uyerekanye nabi ifikira nazira kubivuga udakivuga ukibona ko ari umuhereza wawe buriya urashobora kubuvuga ngo sinishime umuhereza kanaka mugabo nzofuma ndayivuga mu gihe azoba yaragiye canke abakinyi kenshi bakunda kubikora Robert iyo kariyeri iwe yaranarangiye akavuga ngo ubu nta mupira nkikina kuko uramutse uvuga ngo Xabi Alonso canke umuhereza nka Hans Flick canke undi atandukanye Xabi Alonso twubanye mu bihe bibi muri equipe hanyuma bwacu udona muhuriye mu Bwongereza cyangwa mu Butaliyani cyangwa muri Bundesliga bwa ngo naka yamvuze ko nakuri yuzu usanga bavuze ngo b'umupira w'amaguru ugasanga buriya bari reserve hariya buriya kiyagiye birimo ikibazo nshiki tubona kubwira ngo aba bakinyi bacu niwe kuduhoma amaso ku ingohe ku maso kubera ko ibigaragarira buri wese n'ibyo ko turabona twege mu mupira w'amaguru muri equipe ya Real Madrid tubona ko ikibazo gihagaze kuri tactique gihagaze kuri decision Amenyereza Xabi Alonso afata mu kutekamwe mu bakinyi beza afise mu umusaruro kikanahagarara kutubaka icyo no kwita vestiaire ibintu bigera kuri bitatu biri kubira tubanza Xabi Alonso tabona umusaruro kandi ikibazo nyamukuru cyane cyambere ni kutubaka vestiaire mona menya kandi nashaka kubwire bwana Litique equipe ya Real Madrid yatwaye igikombe cha Champions League 2024 siyo equipe nziza ariko mugwana w'Iburayi babonye witwa Kamusta Benzema arasosa aravuga ati mbega Real Madrid iraza kubaho gutse kukuri ariko kubera ko umugabo umutametse wa Carlo Ancelotti yubatse vestiaire abafata nk'abana bakinyi bose batandukanye mu ijyanzu baragiye baragwana Champions League barayitwara ariko waza kwa kuri effective n'ubushobozi bakinyi bafise so barabakinyi beza Man City batsinze kiriya gihe ari equipe nziza ifise Kevin De Bruyne mwiza ifise Mahrez mwiza ariko ayikayigundugana akomeye ariko aba Bernardo Silva bose bari bari ariko barayikuramo iravamo nukuvuga ngo Ancelotti yubatse vestiaire abakinyi bagwana ku izina ry'umugwi wa Real Madrid banagwana ku mupapa wabo Carlo Ancelotti ariko tuvugana we wa mugabo witwa Xabi Alonso uraje ufashe abakinyi batandukanye utanga kwivangana nabo Monami shaka utunge Cristiano na Messi utunge abakinyi batandukanye bakomako banyesa uzi gutwanya bate umupira mwiza nabaza vina ndezo shira mu mugumwe mu gihe utubatse vestiaire bro bizorangira n'ubundi mu kibuga batagwa musaruro na Paris Saint-Germain yatunze Neymar tongwa Messi tongwa na Mbappé batubatse vestiaire neza nta musaruro bigeze baronka ariko Paris ifise ba Barcola ifise ba Desire Doué bakoze saison exceptionnelle batwara Ligue des Champions nukuvuga ngo muri football shaka kubaka equipe ubwa mbere ubaka vestiaire icya kabiri tactique urasha mu mugwi iraba neza mbega bakinyi ndiko ndazishiramwe barako barazumva mugihe atazumvise ndiki no kora kugira ngo baze kuzumva cyangwa batazumvise mpinduri kugira ngo ndondere umusaruro mu bakinyi banje mfise icya gatatu wa mugabo we reka gutsimbara ku bintu byawe uvuga ngo imisi yose ngo genzuke ngo mundagiriye ku ibintu ngo ntibizokunda chers amis iriya ni famille murayaga mugagira icyo muhurije ko ugahanuza nuko ngo abarishende uwo mugwi usanzemwo nuko tsibafse bunarabonye mu iyo mugwi bikaza gufasha kuba kantu gwa mugwi neza ukaronka niyo rezilita Houston twamaze ko twumva yuko witwa Xabi Alonso nawe ubwiwe muri conference de presse yavuze yuko abakinyi biwe w'equipe itwara Madrid bamushigiye kandi akarabigaragaza niki navyerekana uwitwa Rodrigo inyuma yo kuba aza kuyambira uwitwa ravuga ngo Xabi Alonso yaje arasigura aravuga ngo ikiya kimesona nakoze nakoze kugira ngo nerekane yuko uwitwa Xabi Alonso tumushigikiye ese kuri umunsi muri equipe itwara Madrid bivanye n'ivyo ko biraba bivanye n'ivyo twari tumwe ku mugoroba w'ejo by'ukuri twemeze yuko abakinyi ba equipe itwara Madrid bo bamushigikiye canke ni hamuza gusanga abakinyi kanaka bashaka kubwira ngo we turagushigikiye mugabo mwavana bakaja mu kindi kibanza ukazamba bavuze ngo wewe uriya mumenyereza ntabwo tugeze tumwizera cyangwa ntabwo tugeze twemera ize katumenyereza kuno munsi ubwo aba bakinyi ba Real Madrid twisunze wanashaka n'ivyo bari bakinye ku mugoroba w'ejo by'ukuri twemeye neza ko abakinyi ba Real Madrid bashigikiye uwitwa Xabi Alonso yuko yoguma muri equipe itwara Real Madrid bwana Houston nizera yuko ibivugwa mu majambo ho havugwa vyinshi arashaka kukubwira ati ibintu bimeze uko atari ko bimeze mashaka kukubwira ati Ridike cinda gukunda ariko ugasanga mu bikorwa ntari bigaragaza n'umusi warimo bashiki wacu hariya rero
ibikorwa imvugo nziza canke ibikorwa vyiza canke ikintu ciza mbeka muri sangira bishe mu kintu ikintu ciza kigaragarira muri action atari mu majambo rero kumva yuko abakinyi baradu Madrid bashigikiye Xabi Alonso twisunga urukino baraye bakinye n'umugwa wa Manchester City vraiment biragaragara eski hacasiga ko tuvuga ati mu nkino zikurikira niko bizokwama bigenda niko bizogenda bazogaragaza kwerekana yuko bashigikiye Xabi Alonso canke kwabaye kwitanga no gukina cyane kuko nabo nyine ubwabo batumva yuko bo kwitahuza gutsindirwa kabiri muhira canke ko bakicifuza ego no musi Real Madrid na City umengo hari ubuntu bw'ubuhangane kanaka hari ubukeba bwamaze kwinjira hagati y'ino migwi ibiri rero ko hamaze kwinjira ubukeba ushobora gusanga bakinye kugira ngo nibave biha amenyo y'abakeba nibave bihera uruvugo abakeba baronka ico bavuga canke bafutamwe mu mateka yabo bari baranditse ko no musi Real Madrid bari imbere ya City nkino 6-5 kuranyumva je kubganje ndavye kuvyo bakinye ego biragaragaza ko bashigikiye Xabi Alonso ariko kandi camvuga ati reka turinde bembije izindi nkino zo muri La Liga barakwikiza Deportivo Alaves bembije Deportivo Alaves kanatsinda muri La Liga niho bari bagire nibihe batariko baritwara neza bako banganya na Zierche banganya na burya Girona baranganyije canke barasinda banganya na Girona baza kandi bagatsindwa nizi umugwi ndavuga Celta Vigo yes bibiri ko busa rero kubganje rero kugira ngo nemeze neza bwabo ndi babakinyi ba Real Madrid harakuntu bashigikiye Xabi Alonso ndabarindiriye ku rukino bimirije rwa Deportivo Alaves muri La Liga rero urwo rukino nigo ruzonyemeza ati nivyo koko baramushigikiye canke nibamushigikiye kubera ko ivyo twumva mu majambo rega kuva na kera bafise ivyo bapfa vyari bigoye cyane ko baza ku binyamakuru bakabivuga umwe wese aza ku kinyamakuru akavuga ati je mugenzanje ndamwishimiye kandi ndumva ko ndamushigikiye cyane tuzi burorero bwagiye baraca mu mugwa Real Madrid ba Cristiano Ronaldo na ba Gareth Bale ukabana mu kibuga niko biragenda neza ku binyamakuru ukumva ati je ndishimiye Cristiano Ronaldo n'umukinyi w'igitangaza Cristiano ati ndishimiye Bale n'umukinyi w'igitangaza ariko mu kibuga ukabona n'abantu batariko barahuza batariko baranywana rero uno munsi rero sinoza kwemeza neza ati gukora Rodrigo ngo yavuze ngo turamushigikiye Xabi ngo nivyo koko baramushigikiye ahabwe ikizotuma ndavyemeza nivyo Davyo rukino bakinye na City bigaragaza ko bamushigikiye ariko ikandindiye naho Deportivo Alaves eske bazogaragaza ukwitanga batanze no musi imbere ya City bazokomeza bakwitanga kuri Deportivo Alaves kandi kanatsinda nimba bamushigikiye koko Real Madrid igiye gutanga akazi cyane muri La Liga igiye gukora ibikorwa vyiza cyane ivyo cyonyene kizonyereka yuko abakinyi bashigikiye Xabi Alonso Yusto nyene tugende tunarangiza kuri nosije ya Xabi Alonso wavuze neza uravuga ngo abakinyi nabo barafise ukuntu bashobora kuba babikora bavuga ati wenda gukunda mugabo ukaza gusanga vy'ukuri ntabwo bagukunda cyangwa umukobwa cyangwa mushika cyangwa cyangwa bakomuhuko abako dukurikira kuno munsi hari abakobwa hari abahungu hari abashinga ntaye hari abatandukanye hoho ino ngingo ya equipe itwara Madrid isangwe mezo n'utwa nakwisangwe ifise witwa Florentino Perez yoba yafashe kivuga ngo turakugumije muri equipe yitwara Madrid naho vyanavuze wanashaka mu gihe vyomunane ko asinde equipe ya Deportivo Alaves bashaka kuca bamurekura ho ino ngingo Real Madrid yafashe uremeranya nabo iyo bafashe canke nawe uravuga uti cyari cyo gishovuga ngo Xabi Alonso gutsinzwe na Man City fata ivyawe rondera handi hantu uri kuraja nimba akuza kurya amafaranga Ibiza nimumera akabaye Jurgen Klopp nimumera nkaba Zidane nimumera nk'abandi bameze batanduka canke ugafata indi equipe kanaka ingingo Real Madrid ubwayo nayo ubwo yafashe uremeranya nabo kubwawe yaba ari bishoboka ukumva yuko umuyobozi wa Real Madrid navuga uno Florentino Perez aza kabwira Xabi Alonso ngo nifuza ko no musi 10 ukoresha ko boba aba ukoreshe naka vyo bavyoroshe cyane ntibokwirirwa barabwira ngo Xabi Alonso ngo we ngo sohoka ngo vira mu mugo ariko ubundi naho uburyo umwe wese nibimuraba umwe wese n'igikorwa ciwe biragoranye cyane yuko utari muri staff ya Real Madrid ko uza gubwira Xabi Alonso ngo panga abakinyi bameze ko ngo bigenze uku nuko bikuranyumva ariko niyo ariko arakora ibitakunezera niyo ariko arakora ibitaguha ico wari wifuza kuronka ico ushoboye cyonyene kwinjirira muri Xabi ni kumubwira ati umuryango usohoka ngo ujya sohoka umvire mu mugwe cyo nayivuze kuva kare Real Madrid baguza abakinyi beza kugira ngo bikunde batware ibikombe canke bikunde bisange mu myanya miza cyane babone performance nziza baronka akazi gikorwa ciza cyo gitangwa no mu Real Madrid ariko abakinyi barabaguze no menyeze baramuzana ariko
ivyo babazaniye ntavyo bariko barabona kandi kanatsinda nubwo bashobora kuba batabibona bivanye n'ukuntu abakinyi bashobora kuba ati ngo ni babi ariko ndemeza neza na neza bakenzanje ni bashoboye kubica ko ngaha ngo harabaki badakwiriye kwambara umwambaro wa Real Madrid oya barawukwiye gusa ikibazo eske urwo rugero ruto bariko baratanga barafise umuntu abafasha kubadugiza urwo rugero muri FC Barcelona hari Rafinha ntibamurimba ati nakwiye kwambara umwambaro wa FC Barcelona tinatuvireho nasohoke uno munsi ameze gute mu bakinyi yavuze bose ngo ngomba kuba ngo mpakana canke ngo nemeze ivyo yavuze izina rya Alvaro Carreras kabisa riko rirankomveka ku bwanje ahubwo je mbona Alvaro Carreras imbere nabonye muri Benfica ubu n'umunsi wa Real Madrid ni mwiza gusumba muri mwiza kabisa ivyo namuzigamwo ahubwo je navuga ati recruitment ya mbere mbi bakoze Real Madrid ni Alvaro Carreras ahubwo agiye kuntangaza reka ndagusigura ico kintu ubona Ridike na Houston check nakubwiye yego twabonye Real Madrid yatunga abakinyi bagiye batandukanye siko mbega Alvaro Carreras kuza muri Madrid yasanze nimero uyuwe kuri gatatu yarasanzwe witwa Ferramendi n'uwitwa navuga ngo Fran Gas urakoze cyane abakinyi bagira kuri babiri nukuvuga Alvaro Carreras birumvikana cyo muri Castilla n'umwana wahajya ariko muri ya kote yo kwintegra Alvaro Carreras ku nimero 3